Murahawe ikaze kuri YouTube channel ibashikiriza imisi yose ikiganiro amateka ibikorwa n'ibindi byaranze abanyapolitike b'u Burundi. Mu kiganiro cyo munsi tubabwira amateka ibikorwa n'ivyaranze wagiriwe ibakwe ryo kuba premier ministre w'aba president babiri mu Burundi. Ico gihe yasarukiye umugambwe w'Iprona. Haciye imyaka yarasubiriye aragenwa kuba umushikiranganje asanzwe ku ntwara y'uwundi mu president ariko ho yaserukira umugambwe Frodebu. Ico benshi batibuka nuko yigeze kuba muri leta y'uwundi mu president aho hari imbere yuko aba premier ministre. Mu bisanzwe uko ameze umugambwe ntushobora kumubuza kugiranira imigenderanire myiza n'abari mu yindi migambwe. Uwo muntu yoba arinde yarongoye leta y'u Burundi ryari. Uwo nta wundi ni engineer Anatole Kanyenkiko yarongoye leta y'u Burundi kuva ku wandwi Ruhuma 1994 gushika ku 2022 Ruhuma 1995. Anatole Kanyenkiko yagenywe na President Cyprien Ntaryamira muri ayo mabanga acarabandanya no ku ntwaro ya President Sylvestre Ntibantunganya. Ico gihe Anatole Kanyenkiko yari yatanzwe n'umugambwe w'Iprona, umugambwe wahavuye umukura kw'amaboko muri nzero 1995. Ku ntwaro ya President Nkurunziza Anatole Kanyenkiko yaragarutse muri leta nk'umunywanyi w'umugambwe Frodebu. Imbere yuko abamushikiranganje wa mbere Anatole Kanyenkiko yari umushikiranganje muri leta ya Sylvie Kinigi ku ntwaro ya President Ndadaye. Engineer Anatole Kanyenkiko ninde? Engineer Anatole Kanyenkiko yavutse mu 1952 muri komine Mwumba mu ntara ya Ngozi. Anatole Kanyenkiko yarajejwe amabanga menshi cyane mu gihugu harimo kuba umukuru w'igisagara ca Bujumbura kuva muri Munyonyi 1992 gushika muri Mukakaro 1993 ku butegetsi bwa President Buyoya. Yarabaye umushikiranganje ajejwe ibikorwa vya leta muri leta ya Sylvia Kinigi ku butegetsi bwa President Ndadaye. Yarasubiriye araba umushikiranganje wa mbere kuva muri Ruhuma 1994 gushika muri Ruhuma 1995 ku butegetsi bwa President Ntaryamira n'ubwa President Ntibantunganya. Yaranabaye umushikiranganje w'ibidukikije w'amatongo n'ibikorwa vya leta kuva mu 2007 gushika mu 2010 ku ntwaro ya President Nkurunziza. Anatole Kanyenkiko yaranarongoye amashirahamwe ahambaye nka Sodeko na Ikode. Mu bya politike engineer Anatole Kanyenkiko no muntu afise ibyo yisangije mu banyapolitike b'abarundi. Kanyenkiko natinya gusohora icimbero ciwe kandi akemanga uruhanda yegukira, ariko kandi ivyo ntivyigeze bimubuza kuvugana nabo ku rundi ruhande. Yamye ari umuntu agerageza gutahura impande zidasa, kurondera iciza cyo ku rundi ruhande, ariko kandi n'ikibi caho atacirengagije, nkuko nibibi byo mu ruhande abarimwo adatinya kubidoma ku rutoke. Uburorero ni bwinshi. Mu 1993 Anatole Kanyenkiko yari mu mugambwe w'Iprona, ariko n'ivyamubujije kwinjira muri leta ya Melchior Ndadaye wo muri Frodebu, mu gihe imigambwe w'Iprona na Frodebu yari yahanganye bidasanzwe mu matora yo mu 1993. Kuba muri leta ya Frodebu nivyatumye avavanura na Iprona. Kanatsinda mu biganiro vya Kigobe na Kajaga byari bitumbereye gushiraho inzego zibandanya kurongora igihugu inyuma y'igandagurwa rya President Ndadaye. Iprona yatanze Anatole Kanyenkiko ngo bari we abo umushikiranganje wa mbere. Ni nyuma y'amasezerano yiswe Convention de Gouvernement Iprona yasubiye kwizera Anatole Kanyenkiko. Mu mabanga yiwe Anatole Kanyenkiko yagumye yumvikana na President Ntibantunganya mu gihe impande baserukira zo zaboneka zihanganye. Ni naho havuye kutumvikana kwa Kanyenkiko n'umugambwe wiwe. Muri Kigarama 1994 inama nshinga amateka yemeje Jean Minani nk'umukuru wayo. Muri Iprona bararahira ko badashobora kwemera Jean Minani, bari bagiriza ko ari we yahamagaye ubwicanyi bwo mu 1993. Anatole Kanyenkiko yaranse gushigikira kamo k'umugambwe wiwe wavuga ko abaporona baca bava mu nzego mu gihe Jean Minani yobandanya kurongora inama nshinga amateka. Ivyo vyatumye Iprona yirukana Anatole Kanyenkiko imwagiriza ko yegereye Frodebu. Anatole Kanyenkiko yahavuye yinjira muri Frodebu aranayiserukira muri leta ya President Nkurunziza.
igihe yari muri leta ya nkuru nziza Anatole Kanyenkiko yagumana imigenderanire myiza n'impande zose. Akarorero abanywanyi b'ishiramwe Fogode bavuga ko umushikiranganje Kanyenkiko yabakiriye kenshi kandi akabumviriza. Inyuma y'urupfu rwa Perezida nkuru nziza Anatole Kanyenkiko yarabuze ibyiza yabonye ku muhisi, ariko kandi ntiyatinye kudoma urutoki kuvyo yabonye byagenze nabi, nko gusubiza abarundi mu buhungiro no kubona abantu banyuruzwa ntihagire igikurikira. Anatole Kanyenkiko n'umuntu atabwoba Anatole Kanyenkiko n'umuntu atabohwa n'ibibazo by'amoko. Inshuro nyinshi yarerekanye ko we atajana no gushamirana kw'amoko ngo acahagarara uko biri kose aho benshi mu bwoko bwiwe buba buhagaze. Ku kibazo c'ubwicanyi bwo mu 1972 Anatole Kanyenkiko ari mu batutsi bemeza ko ico gihe habayeho nyabwoko ry'abahutu, agashinga inaye y'ivyo yabonye avuga ko imodoka zaza guseye abanyeshuri b'abahutu kuri lycée Don Bosco bakajanwa kwicwa. Mu 2013 inama mpanuzwa jambo ya komine Mwumba yiciriye Anatole Kanyenkiko ibarabara rya Songwe Macamba ryo muri komine kubera uruhara yagize mu kugarura icizere mu banyagihugu b'iyo komine inyuma y'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye mu 1993. Akarero ka engineer Anatole Kanyenkiko ko kwigisha ugwaruka gubu rusigaye gwigishwa mu kinyegero ibyigwa by'amacakubiri, aho bibwirwa kwabo mu bwoko kanaka bose baba bameze ukucanke kuriya. Igihe Kanyenkiko yirukanwa muri Iprona yagirizwa ko yahemutse, ariko akorera Frodebu. Iprona yatwagwa n'umuhutu kandi ariyo yavugwa ko ivugira abatutsi. Kanyenkiko nawe yari umututsi akagirizwa kuba yegereye umugambwe wavugwa ko uvugira abahutu. Ibibazo by'u Burundi biragoye cyane. Abakiri bato boza baritonda ntibishinge propaganda y'amoko ishaka kubagirira ibikoresho gusa. Anatole Kanyenkiko n'umuntu yicisha bugufi cyane, avugana ubugwaneza bwinshi, kumbure yobera akaruriro benshi. Ese yo kwandika igitabo c'intaye yiwe maze agatanga umuco w'ingene yaciye muri ivyo bihe byose bitangaje. Ngibi bihe bidasanzwe bya leta ya Kanyenkiko. Nk'umushikiranganje wa mbere Engineer Anatole Kanyenkiko yarahuye n'ibibazo bikomeye cyane. Ntawo kwibagira ko yatwaye mu gihe hari ko haravugwa ikiroberi, mu gihe kandi mu gisagara ca Bujumbura naho havugwa imigi y'abasanze sheke n'abasande fete, igihugu cari cuzuye ubwoba gusa. Ikibazo ca mbere cazananye muri leta inyuma y'ukwezi kumwe gusa ishinzwe, umushikiranganje wa leta Ministre d'Etat ajeje intwaro yo hagati mu gihugu Leonard Nyangoma yagiye mu rugendo hanze y'igihugu, aje tangariza yo ko atazogaruka ahubwo agiye gushinga umuhari wo kubohoza igihugu. Ikibazo gikurikira gihambaye kwabaye urupfu rwa Perezida Ntaryamira inyuma y'amezi 2 gusa ashitse ku butegetsi. Umushikiranganje wa mbere Anatole Kanyenkiko n'umukuru w'inama nshingamateka Sylvestre Ntibantunganya barerekanye ubutwari budasanzwe mu ijoro ry'uwa gatandatu Ndamukiza 1994 aho bamenyeye urupfu rwa Perezida Ntaryamira. Ico gihe Burundi bwarashobora kugwa mu isanganya risumba ryo 1993. Iyo abarongozi b'igihugu batabera abagabo mu Rwanda barabuza abarongozi nk'abo ibara ribadaguye. Uwo mugoroba ku bisazi 2 z'ijoro abategetsi batandukanye bari ku kibuga c'indege ca Bujumbura barindiriye ko umukuru w'igihugu atahuka avuye muri Tanzania mu nama yari yahuriyemwo n'abagenzi be bo mu karere. Mu gihe cyo kuva Tanzania, Perezida Habyarimana w'u Rwanda yari yasabye Perezida Ntaryamira w'u Burundi ko bojana mu ndege bakaronka akanya ko kuyagira. Abahinga bavuga ko Juvenal Habyarimana yari yicura ko indege yiwe ishobora gukorogwa, ariko akibwira ko atawovyo bahuka ari kumwe na perezida w'ikindi gihugu. Nuko Cyprien Ntaryamira n'abandi bashikiranganje babiri b'abarundi binjira indege Falcon 50 y'u Rwanda na y'u Burundi izi nyuma yabo. Isazi 2 n'igice z'ijoro umukuru w'inama nshingamateka Sylvestre Ntibantunganya yaronse telefone y'uwaserukira Burundi Kigali mu Rwanda Ambassadeur Severin Fatiye amumenyesha ko indege ya Perezida Habyarimana ihejeje gukorogwa kandi ko na Perezida Cyprien Ntaryamira yarayirimwo. Ako kanya nyene umukuru w'inama nshingamateka, umushikiranganje wa mbere n'uwaserukira ONU mu Burundi biyumviriye icihuta bokora kugira ngo Burundi nibusubire kugwa mu isanganya nk'iryo mu 1993.
bumvikanye ko bategerezwa guhumuriza abarundi byihuse kandi bakabikara baboneka ko impande zose zifatanye mu nda. Mu kanya gato bahamagaye abandi bategetsi bahambaye bico gihe bagirana inama ku rugo rw'umukuru w'inama nshingamateka Sylvestre Ntibantunganya. Isaha 3:30 z'ijoro itangazo ku radio na televiziyo z'igihugu rimenyesha abarundi ibihejeje gushikira umukuru w'igihugu mu gihe indege yarimwo yari iruruka i Kigali mu Rwanda rirashikirizwa. Tangazo ryasomwe n'umukuru w'inama nshingamateka Sylvestre Ntibantunganya. Inyuma yiwe hahagaze umushikiranganje wa mbere Anatole Kanyenkiko, uwaserukira umunyamabanga mukuru wa ONU mu Burundi Ahmedould Abdallah, umushikiranganje wo kwivuna abansi Colonel Gédéon Firoko, be n'umukuru w'ibiro vya gisirikare Colonel Jean Bikomagu. Yari ishusho nziza ko abategetsi bo mu mpande zose bafatanye mu nda muri ivyo bihe bitoroshe. Inyuma yaho abo bategetsi bagiye gukorera mu biro bikuru vya gisirikare kugira batanga amategeko kuri babura amatari b'intara zose be n'amakuru b'amakambi, gutyo baba barakingiye igihugu irindi sanganya. Iyo batabikora gutyo nta wuzi biba vyarakurikiye mu Burundi. Ikindi kibazo gihambaye cari ico kuronka inzego zirongora igihugu inyuma y'urupfu rwa Perezida Ntaryamira. No ngaho umushikiranganje wa mbere Kanyenkiko na Perezida w'imfatakibanza Sylvestre Ntibantunganya barakoze ibikomeye, haraboneka amasezerano ya politike bise Convention de Gouvernement muri Nyakanga 1994. Nkuko twabibonye umushikiranganje wa mbere Anatole Kanyenkiko ni yahavuye yoroherwa, abiwe ntibamutahura. Kwa 15 Ruhuma 1995 yaratanze imihoho acarasubirizwa kwa 2023 Ruhuhuma. Mu kurangiza kino kiganiro twagomba abakunzi ba YouTube channel Daniel Mugisha ko batubwira ico iyi nkuru ibunguye muri commentaire, ariyo comment, bagire j'aime, ariyo like, bongere bayisangize abandi mu kugira share, ariyo partage, abatari ababone nabo bagire subscribe, ariyo s'abonner, naho ubutaha mu kiganiro.